Bene data bakunzi, amahoro ya Yesu Kristo abane namwe mwese aho muherereye ku isi yose. Muracari kumwe na Françoise Habonayo. Ndasubiye gushimira Imana kubw'ubuntu bukomeye Imana isubiye kutugirira. Imana ishimwe. Muri kano kanya numva mu mutima wanje ngomba kuganira namwe ku kintu cerekeye kugumya isezerano, kugumya ico mwasezeranye n'umuntu. Tuza kuganira byinshi ariko ndazi waza kwitoreramwo ibyo kugirira ikimazi. Mwami Yesu Kristo abahezagire. Tugiye kuganira rero ku ijambo ry'umuntu, jambo ry'Imana dusoma mu gitabo ca Yosuwa nyene, gitabo ca Yosuwa ca gihe yatuma abagenda gutata igisagara c'Yeriko. Ngo yatumye abantu babiri bagenda gutata igisagara c'Yeriko. Hanyuma rero abo bagabo babiri ngo bashikira ku rugo rw'umumaraya umwe yitwa Rahabu. Uyo mumaraya rero ngo inzu yiwe ngo yari ifatanye na clôture y'ico gisagara. No kuvuga rero yuko binjiye niwo muhana wa mbere bashikiyemwo, baca basaba indaro aho hantu. Hanyuma basabye indaro aho hantu, abantu bo muri ico gisagara ngo baca baramenya neza yuko ari Abisirayeli binjiye Yeriko ngo kandi bazanywe no gutata, ngo baca babibwira umwami w'Yeriko. Umwami w'Yeriko rero ngo aca atuma kuri Rahabu aramubwira ati yamara ngaho iwawe abo bantu barayeho ntibazanywe n'amahoro, baje gutata kino gihugu, rero nubasohokane. Hama Rahabu ngo ico yakoze aca arabanyegeza ahubwo ngo abashira ku nzu ngo kwidari, ngo aca abashira kwinkwi arabafuka ntibabamenye, harima ngo aca babwatekaye baje mugabo urumva baciye bagenda, nimusohoke mugende kubarondera kumburemwo bafata. Ngo baca bagenda nk'abagiye kubarondera mugabo wewe arazi ko yari yabanyegeje kwidari hejuru. Bibiliya tubwira ngo imbere yuko baryama ngo Rahabu yaraduze hejuru kuri iyo dari, ngo aca arababwira ati ndabasabye rero mundahire imbere yo kuryama, ni mundahire yuko nanje nimwaza gufata kino gihugu nanje muzondokora nkuko nanje ndabarokoye. Rahabu aca yongera arabibira akabanga babwira bati aha muri iki gihugu twese twarakutse umutima twumvise Abisirayeli, imitima yacu irajugumira, ati kuko twumvise ibintu Imana yabakoresheje, yuko ari ibintu bikomeye, yuko mwebwe muri Imana y'ububasha. Ati aha natwe imitima yarahiye coba tuhinda agashitsi, ati kandi turazi neza iby'Imana yabarahiye yuko muzofata kino gihugu. Ati rero ndabizi muzoza kugifata, natwe turabizi, nico gituma rero ndabasabye nimwaza kugifata nkuko Imana yakibemereye, mundahire ko muzontabara n'umuryango wanje. Baramubwira bati nawe byukuri nutatuvuga ngo tuvuge batwice, ni byukuri tuzokiza kandi tuzogukizanye n'abazaba bari kumwe nawe bose. Hanyuma ngo aca arababwira ati okay, mugabo ni mumpe ikimenyetso gifadika. Ngo baca baramubwira ngo bamuhereza agatambara gatukura, ngo bamubwira ati kano gatambara gafundike kuri iri dirisha nyene waducishijeko, uzogafundike ku buryo bw'uko nitwaza tukaraba ko gatambara tukagasangaho, abazoba bari mu nzu yawe bose tuzobakiza. Ariko ugahirahira ntubigire uko tubikubariye, agatambara ntugashireko kugira ngo tuzomenye aha hantu, nitwakwica ntuzovuge ngo nitwebwe. Kandi umuntu wese wo mu muryango wawe atazoba ari muri iyi nzu yawe, azoba ari hanze ari mu yindi nzu tuvuge, atazoba ari hano hantu, umenye ngo niyapfa amaraso yabo ntazaduharugweko. Hama rero Rahabu ngo byumvise ngo aca aremeye ati jewe ndemeye ibyo mumbwiye. Ngo aca rero ahengera haheze iminsi 3 ngo aca arabarekura ati nimugende rero mugende hariya mu misozi. No sinzi ko haheze iminsi 3 nuko bukeye bwaho
yaciye ababwira ati nimugende mu misozi mumare iminsi 3. hanyuma icyo ndiko ndashaka kuvuga hano ni iki, nuko yahanye isezerano n'abo bantu. Igihe cyarashitse Imana iragira neza, Abisirayeli baraza gufata icyo gihugu cy'Yeriko nkuko nyene Imana yari yakibasezeraniye. Murazi neza yuko ngo hari ahantu hazitiye, hari Bibiliya ivuga ngo nta washobora gusohoka, ngo hari hazitiye ku buryo bw'uko ngo nta washobora gusohoka ngo kandi nta washobora kwinjira. Bibiliya niko bitubarira. Ariko rero ngatangara ngasanga Imana nayo ihambaye, imaze kwemeza yuko atawusohoka kandi ntawinjira, ariko ikibwira Yosuwa ati iki gisagara ndakibahaye. Nariko ndasomera amajambo numva n'amajambo ibintu birakomeye cyane. Hari igihe Imana ikwemerera ibintu mugabo ukaraba mu buryo bufadika, ukaraba ibyo bintu ntibishoboka, ukaraba ntaho bica ntiwo bishikira. Nkuko nyene Yosuwa yari amaze kubona yuko igisagara nta kirazitiye cyane, nta usohoka kandi nta winjira. None ko kizitiye cyane Imana ikabikibahaye, bo barabigenza gute? Ariko Imana ishimwe, Imana ikivugana na Yosuwa ati ndabaha strategy ngene mwinjira hano hantu. Mwebwe gusa aba bantu tura abantu ndwi bagende bareri isanduku y'isezerano, bagende bamwe bagende mbere y'abagende baravuza amatrompete ngo bazunguruke. Haleluya, ngo bazunguruke iki gisagara ngo iminsi 6. Izo nzumbete gusa nizo bagenda baravuza abo. Hanyuma ngo ariko abantu bo bagenda inyuma y'abazunguruka nabo nyene ngo babwirwa kugenda bahoze, ngo kandi bazungurutse iminsi 6, bazunguruka rimwe gusa. Umunsi bazungurutse, umunsi wa kabiri bakazunguruka iminsi 6. Ariko Bibiliya ivuga ngo umunsi w'indwi rero, umunsi wa nyuma ngo bazungurutse incuro ndwi kuri uwo munsi. Kandi Imana irababwira ati muze mwihakamo, kandi ngo nizi nzamba muzivuze cyane. Ndaviye amajambo navuze n'Imana yacu irakomeye. Iyumvire ba bantu bari ndani bazi yuko Imana yatanze icyo gihugu, kandi bazi neza yuko Abisirayeli bazohava baza. Noneho baramenye, barumvise yuko bari kwazunguruka igisagara. Mwiyumvira bari ndani bari bamerewe gute? Ubwoba bwari bwabishe cyane. Ubwoba bwari bwabishe, babuze. Urumva ni nkuko baza bapfuye mbese. Hama rero ngo iyo nduru bumva, iyo nzamba, urumva byabateye umutima guhagarara cyane. Hama ku munsi wa nyuma ngo barihakamo rwose. Imana icikora igitangaza ngo rwa rusika canke ya clôture ngo ikira iramanuka, yitera imanuka. Imana ishimwe, ubwo n'ububasha bw'Imana. Nasuye kwibaza wa muhana wa Rahabu nawe mbega byagenze gute, kuko Bibiliya itubwira ngo umuhana wiwe ngo wari ufatanye n'uruzitiro. Reka turabe muri Yosuwa igice ca 2 ku murongo w'15 niho batubwira. Haravuga ngo araheza abururukiriza umugozi abacisha mu idirisha, kuko inzu yiwe yari ifatanye n'uruzitiro rw'amabuye ruzitije igisagara. Niho yaba ngo inzu yiwe yari ifatanye n'uruzitiro rw'amabuye ruzitiriye igisagara. Rumva none kigisagara ko inzitiro zago zaje gusenyuka zikitera. Iyi nzu yarahabona ikaba yari ifatanye na nyaruzitiro, ko nayo itamanutse ntiyamanuka, kuko Imana yari ifise ku mugambi kuri Rahabu. Nico gituma mvuga mbene data, aho uri ikibanza urimwo Yesu ari yakigushizemwo, uhumure naho azotera ibyago bingana gute, wewe nta kizokunyiganyiza. Niba Imana by'ukuri ariyo yaguteretse aho hantu. Yesu nashimwe. Rahabu yaraba ahantu mu ruhande rumwe hari heza, kuko hari kwishikiro ry'abantu, ariko mu rundi ruhande hari muri mu kibanza gifise
gifise yari mwirinde cyane kuko uru ruzitiro iyi nzu yiwe yari yifatanyije n'uru ruzitiro. Hanyuma rero ariko Imana ishimwe kuko inzu yiwe ntiyasenyutse, kumbura yisenyuka nabo ntibari kagatambani kari no kuboneka, ariko rero Imana igira neza. Turavye Yosuwa 6 ku murongo wa 22 turavye hariya haravuga ngo maze Yosuwa barira ba bantu babiri baje gutata igihugu ati nimwinjire mu nzu ya wa mugore maraya mumusohorane n'abafise bose nkuko mwamurahiye kuko nuko imisore yagiye gutata igihugu irinjira isohokana Rahabu na se na nyina na basaza be nabo bafise bose bajana umuryango we wose babashikana inyuma y'Abisirayeli y'Abisirayeli bashagaje igisagara bagitongoza umuriro n'ivyari muri cyo byose. Bene data murumvise yuko Rahabu n'abari mu nzu yiwe bose Imana yo mwijuru yarabarokoye kuko isezerano yari yasezeranye nabo byari isezerano ry'ukuri. Yavuze ati abazoba bari mu nzu yawe bose uko bazabangana tuzobarokora, ariko nibatinjira bakaguma hanze ivyo ntibituraba. Rahabu rero aca abarabyumvise. Imana ishimwe. Mwene data ndagomba kuvuga ngo Rahabu yafashijwe n'igikorwa c'Imana yakoze igikorwa c'inkoramutima yakoze igikorwa gikora ku mutima w'Imana naho yari maraya. Raba ibikorwa ngene byamukijije. Imana idufashe. Ibi bitwingingira kuvuga ngo iki dukora ibikorwa dukorera Imana. Bene data dukora ibikorwa bikora ku mutima w'Imana. Hari ibikorwa bikora ku mutima w'Imana. Hari ibikorwa Imana yavuze ati niwagira iki nanje nzogukorera iki. Imana yaravuze ngo niwagaburira imfuvyi ngo nayo izogutabara, kandi ni ivy'ukuri. Hariho umugisha uri mu kugaburira imfuvyi, hariho umugisha uri mu kuraba abapfakazi, harimo umugisha uri mu gushigikira igikorwa c'Imana, harimo umugisha mu gutuma igikorwa c'Imana gisohora gishika. Haleluya. Uyu muntu uyu Rahabu Imana ititaye ku vyaha vyiwe, ititaye ku vy'abantu bamuvugako, ariko Imana iraraba ico yakoze, isanga ico ikintu yakoze gifise valeur nini cane. Haleluya. Kandi Imana ishimwe kuko haje yari yamushize yamaze kuvyiga ingene azobuha akamaro. Nshuti nkunda aho nyene uri aho Yesu yagushizeho yabanje kwiga kuzobuha akamaro muri abo muturanye, kuzobuha akamaro ico gisagara yagushizemwo. Ushobora kuba uba kuri centre aho abantu ingenzi zikunda guhurira ukabaha indaro. Ushobora kubura ahantu abantu benshi bavuga ati niwagenda hanaka hariho umuntu w'Imana yitwa azokwakira. Imana ishimwe aho Yesu yahagushize kubw'imvo kanaka, kandi Uhoraho azokwibukira ivyo uri kurayikorera. Aya majambo ya Rahabu yaranezereye cyane. Rahabu yagize ubwenge avuga ati ndabizi hariho ivyo tuzi yuko hariho ico Imana yavuganye namwe. Aha naho twicaye ngaha turazi ko ino gisagara tuzocirukanwamwo, turabizi yuko ari aho iwanyu Imana yahabahaye. Rero ati ndabisabye ndabinginze ntimuze mutwice ariko muze mudukize. Imana ishimwe. Bacavuga ati ko nawe wagize iki natwe tuzokugirira gutya. Nshuti wowe ukora iki kugira ngo uvyibutse Imana? Ni igiki wakoze uvuga uti Imana ndabira kuri kiriya nakoze nanje ntabare? Imana dufashe turondera imirimo izoturengera. Hama aka gatambara yashizeko agatambara bamuhaye bonyene, ntiyashize akaki wiwe. Oya, hariho abandi bashobora bakitiranya tuvugiye bari kugenda ugasanga ari nk'imihana 5 bashizeko ako agatambara gatukura. Mbega naye yari gukira? Ntibishoboka kuko Imana ni Imana y'urutonde kandi ni Imana y'ubwenge.
Yosuwa yatumye bahungu babandi nyene bagenda gutata ati nimugende. Iyo yari gutuma abandi kumbure bari kwihenda mu nzira canke bakihenda inzu canke bagasanga ari abandi bakoze ibintu by'amafeki. Murazi ko muri kino gihe ivy'amafeki ni vyinshi, hariho ivy'Imana ugasanga hari abandi bagize nk'ibisa navyo, ariko Yesu ntiyihenda. Ngo Yosuwa atuma babagabo nyene bamwe bagenda ati nabari mwebwe mugenda kuko nimwebwe muhazi, nimwe muzi nico mwabahaye, nimwe muzi n'agatambara mwabahaye kugasa. Imana ishimwe. Ngo baca baragenda ngo basanga yanzu nihikiri umva ntiyabomotse, kandi basanga bantu bari mu nzu yiwe bose. Imana ishimwe. Ngo baca barabasohora bose babashimye inyuma y'igisagara. Mwene data, nibutse ijambo ry'Imana rivuga ngo hariho igihe cyo kwica cyo gutera n'igihe cyo kurandura. Ni nk'uko hari igihe cyo kwinjira n'igihe cyo gusohoka. Rahabu n'abantu biwe bagize igihe cyo kwinjira, barinjira bose kuko gukira kwabo kwari guhagaze mu kwinjira muri iyo nzu. Imana ishimwe. Mwene data, nawe gukira kwawe guhagaze kwinjira muri Kristo Yesu. Abatinjiye muri Kristo Yesu bagiye kubona akaga gakomeye cyane. Abatinjiye muri Kristo Yesu hari ibyago bigiye kubashikira. Ariko ndaguhamagara nshuti yanje, nawe uri kure, winjire muri Yesu, wihane ube mu Mana neza. Hanyuma ibizoza guhitana abansi b'Imana bobo ntibizogukora kuko uzoba warinjiye mu Mana. Kristo Yesu nashimwe. Kandi abari mu Mana rero, igihe Yesu azoza aha turi muri iyi saha tuzosohoka, tuzovayo, tuzokwigira iwacu mw'ijoro. Nk'uko Yosuwa yafashe aba bantu babiri bari mu nzu kwa Rahabu, bose barakuweho, barasohokanwa bakurwa muri ico gisagara, kuko atavyago byari gushika muri ico gisagara aba bantu b'Imana bakihari. Haleluya. Mwene data, natwe turi hano mu isi ariko turi muri Kristo. Turi muri Kristo ariko turi muri iyi si. Niko bimeze. Data ntazogica akora tukiri hano cyo kutubabaza, kuko twamaze kwinjira mu buruhukiro. Azoza dukure muri iyi si, azoza dutwara abamwakiriye bose abajane, hanyuma igisagara azogitongoza umuriro. Ndiko ndavuga n'abantu b'impwemu, kandi wizere ku byo ndiko ndavuga. Impwemu yariko arabasobanurira. Humura ko winjiye muri Kristo Yesu. Humura kugenda mu mpwemu no mukuri. Humura kuko ruko data kubwiye. Humura ko wumva ijwi ry'Imana mugakorana. Humura uko bimeze kose ntugire ubwoba. Data azobanza gukinjisha, hanyuma ibyago bizotera, ariko we azogukinjisha. Ngo erega ishengero ry'Imana niryo ritumye uyu munsi bikiro uko bimeze, ariko umunsi ishengero ry'Imana ryamaze kuva muri iyi si bizoba akaga gakomeye cyane ko zaba barasigaye. Ariko Imana iravuga ngo ivugira muri Yoshua ati genda mushitsi ibyo mwasezeranye. Rahabu ntakwiye kwicanwa nabo mu gisagara bose, ntibishoboka. Rahabu n'abari muri we bose nta n'umwe azogira icabo, kuko binyegeje aho kwinyegezwa, binyegejwe ahari ikimenyetso c'Imana, binyegejwe mu nzu irimo kajya gatambara kahawe nibajya abantu nyene bakazanye. Nawe hariho ikimenyetso cyo gutabarwa data yagushizeko. Atari data yakigushizeko, nta wundi muntu yo gushaka ico utuma gifise valeur yo kugutabara. Harimo abantu benshi cyane bimita ibintu by'Imana, bagerageza gukora nk'uko abandi babona bakora, ariko hariho ibyo badashobora kwimita, hariho ibyo batazoshobora kwigana. Kuja mwijoro ntawe uzoshaka kuvyigana. Oya, tuzotwagwa n'ubushobozi bukomeye. Imana ishimwe, Imana ihabwa icubahiro. Mwene data ugume muri Yesu, kandi mwene data ugumye ikimenyetso data yaguhaye. Ico kimenyetso kiri kuri wowe nyene nico kizotuma utarimukanwa n'abandi. Imana yo mwijuru iguhezagire. Yari Françoise muriko muravugana. Tugume muri Yesu neza, tugume ibyo twasezeranye n'Imana. Aba bantu baragumije isezerano, basezeranye na Rahabu
rahabakora nk'uko basezeranye nabo ibyo basezeranye barabishitsa. Nawe mwene data wige gushitsa ibyo wasezeranye. Niba warasezeraniye umuntu wihute kubishitsa. Imana iguhezagire. Ntube mu muntu usezerana hama ntubishitse, n'ijambo ry'Imana ntibikunda. Ibyo ngo ni icaha. Niba warasezeranye ikintu ukabuza uti ndagusezeraniye kuzoguha amafaranga ya wihute ubikore. Niba uvuga uti naragusezeraniye kuzoguha, urabe ingene wabivuze hama ubishitse. Imana idufashe. Umuntu wese mugabo warasezeranye kuzobana n'umugore wawe akaramata, gushitsa mutandukanijwe n'urupfu, ubishitse gushitsa izo sezerano wavuze rishitse. Ariko ntube muri babandi basezerana hamuka ntukore uko wabivuze. Imana dutabare. Nuko rero twirinde mu byo tuvuga, twirinde no mu byo dukora. Ariko Yesu ari mu ruhande rwacu. Twinyegeze muri Yesu, dutware n'abacu twashiye muri Yesu, hanyuma n'abazokinjishwe ku munsi w'ibyago. Imana yo mwijuru ibahezagire. Yari Françoise Habonayo muri kumuravugana. Ishene tuvugira ko ni chaîne Habonayo. Kandi nomero za telefone ni za zindi ni +46 768 0065 46. Imana y'ububasha ibahezagire mwese. Amen.